Yesu Kristo ashimwe. Dusangire ayo majambo dusanga mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 6 umurongo wa 6 haravuga ngo kandi mumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icyaha uhinduke ubusa nitwame tujakariye icyaha. Dusangire ijambo rivuga ngo umuntu wa kera n'umuntu mushasha. Ubushobozi bw'icyaha bwarasanganguwe na Yesu Kristo ku musaraba. Umwami Yesu yabambwe mu gishingo cacu yikoreye ibyaha byacu abibamba ku musaraba. Nico gituma Paulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho yamara si jewe ndiho ni Kristo ariho muri jewe. Ivyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri ndabikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Umuntu wa kera bisigura icyo twari turi muri Adamu, umubiri w'icyaha canke ibyifuzo by'ubu bugingo. Ivyo byose nivyo byari bigize umuntu wa kera. Ivyo rero iyo umuntu akijijwe aravyiyambura, akiyambura n'ibikorwa byose bijanye n'ivyo, hanyuma akambara umuntu mushasha. Uwo muntu mushasha rero agenda ahindurwa musha kugira ngo agire ubwenge amere nk'iyamuremye. Rero Paulo arandikira Abaroma arababwira ngo mumenye iki yuko umuntu wanyu wa kera yabambanywe na Kristo kugira ngo umubiri w'icyaha uhinduke ubusa nitwame tujakariye icyaha. Muravyumva yuko yashatse kubibutsa ashimangira ngo ivyo mubimenye. Kandi rero nibaza ko abo bantu b'i Roma bari mu vyaha kandi bari baramenye Kristo. Asa n'ubibutsa yuko umuntu wabo wa kera yabambanywe na Kristo kugira ngo umubiri w'icyaha uhinduke ubusa hanyuma ntibame bajakariye icyaha ariko bubaha Imana. Rero wewe uri kuranyumviriza nawe ni ubwiga uno munsi na jewe ndabwiga uno munsi tumenye twebwe twakiriye Yesu yuko umuntu wacu wa kera niwe yabambanywe na Kristo n'ibikorwa vyiwe byose byabambanwe na Kristo. Nitwihereza icyaha nimuze naho byoshika umuntu agatsitara canke akagira icyakoze yihane bicitwa vuba yibukijwe yuko umuntu wa kera yabambanywe na Kristo. Turiho ariko turabimana muri Kristo Yesu. Ubuntu twagiriwe ntitubupfisha ubusa kuko ubuntu bw'Imana bwaraserutse ku muntu wese kugira ngo buduheshe agakiza. Kandi rero ubwo buntu nibwo butwigisha kubaha Imana, bukatwigisha kwama tugororoka, kwama twitonda, twubaha Imana muri kino gihe turimwo. Rero umuntu wa kera umwiyambure wambara umuntu mushasha ntiwamujakariye icyaha. Imana iguha umugisha.